akaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Dabaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi Radio Nderagakura ikaze murano makuru mu rurimi rw'ikirundi ayo nayo nkabangira ngo dahere kuri zino ngingo nkuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifatikanije n'abakristo bo mu isengero ryitiriwe Mutima Mweranda y'abajesuite kuri uyu wa kane ikiriri mu nkoka ya misa yo guhimbaza umunsi waho Yezu Kristo yurira mu ijuru. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buramenyesha ko bwatoye ubundi bwoko bw'ubusuma aho usanga hari abakozi bahembegwa kuri konte zirenga imwe. Ni nyuma yaho busanze hari abakozi bashika canke barenga batanu baronka umushahara uciye kuri konte imwe bugaca bufata ingingo yo guhagarika imishahara yabo mu kwezi kwa Ndamukiza. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana saba abajejwe igisata c'indero kuza baratanga ivyegeranyo vy'amasomero yabomotse canke yagurutse kugira uburyo bubonetse ubushikiranganji buterere mu kuyasanura. Amakuru twabateguriye sayo gusa mu kanya inkuru imwe ukwayo. Dasuye kubaha mwiriwe ano makuru muriko muyashikirizwa na Gordien Gato mfashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Gerard Ntakarutimana tukaba dusuye kubaha ikaze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kane yifadikanije n'abakristo bo mu isengero yitiriwe Mutima Mweranda y'abajesuite iri ikiriri mu nkoka ya misa yo guhimbaza umunsi waho Yezu Kristo yurira mu ijuru. Mu ijambo yashikirije abemera yamenyesheje ko Imana ariyo mwami w'u Burundi abarundi bakaba abatumwa bayo. Tumukurikire. Kuri uyu munsi mukuru uhambaye wirira mu ijuru rya Yesu Kristo ndi n'akanyamuneza nanje ko kubana namwe tugasangira igisabisho kugira ngo turamenyeranye kuko keshi ku munsi udasanzwe nk'uyu no ku yindi minsi tuhatuza tugasangira igisabisho. None rero iciza no kuguma twese twibutsanya yuko Uburundi twabushikanye mu maboko y'Imana. Imana niyo mwami w'u Burundi aha twese turabatumwa bayo. Twame rero tubizirikana kugira ngo twigenze nk'abana b'Imana koko. None rero uyu munsi n'umunsi w'ikimenyetso ko Imana yaje kubana natwe nico gituremesha rero kugira ngo ntitwigire ibiro biteze, ntitwigire nko duhushi two muci, tube tuzi yuko hariho utugaba imbere yacu. None rero nagira ndabipfurize umunsi mukuru mwiza mwese. Nongere kandi ndabipfurize igisabisho ciza c'iminsi 9 yo kwitegurira Mutima Mweranda, kuko Mutima Mweranda niwe aduhanura, niwe adukuramwo ubwoba, niwe muhoza wacu turi mu ngorane. Bituma rero twokwitegura kugira ngo ku munsi mukuru wa Pentecote koko Imana izibibona yuko abarundi tubana nayo. None rero mwese Imana ibahezagire murakoze. Inyuma yaho ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi busanze hari abakozi bashika canke barenga batanu baronka umushahara uciye kuri konte imwe mugafata ingingo yo guhagarika imishahara yabo y'ukwezi kwandamukiza kugira bige ico kibazo. Ubwo bushikiranganji buramenyesha ko bwatoye ubundi bwoko bw'ubusuma aho usanga hari abakozi bahembegwa kuri konte zirenga imwe. Mu ntumbero rero yo gukora amatohoza ubwo bushikiranganji busaba umukozi wa leta wese azosanga atamushahara w'ukwezi kwa rusama yaronse kwitura ubwo bushikiranganji yibangikanije ikarata karangamuntu urupapuro rwemeza ko ari ku kazi na nomero ya konte ya banki ahembegwamwo.
Mu gisata c'indero umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana asaba abajejwe igisata c'indero kuza baratanga ivyegeranyo vy'amasomero yabomotse canke yagurutse kugira uburyo bubonetse ubushikiranganje buterere mu kuyasanura. Umushikiranganje François Habyarimana akaba yabishikirije mu gihe bamwe mu bavyeyi bo muri commune Muha mu gisagara ca Bujumbura basavye mu rugendo yagize muri iyo commune ko ubushikiranganje bwo bafasha kubaka amasomero. Akibutsa ariko ko hari abari bavuze ko amasomero yagurutse mu ngendo yagize mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka mu ntara zose zigize igihugu ariko bataratanga icegeranyo cavyo kugira ubushikiranganje bujejwe indero bugire ico buterereye. Yaruwavuze ati baratanga amahera kugira ngo hubakwe inyubakwa, ati baratakanje kugira ngo izo nyubakwa tubasahirize kuko mufise abanyeshuri benshi, mufise ibirasi. Ico kibazo twacumvise ariko twabasaba kugicisha mu nzego zibijejwe, muragishikiriza intwaro, hanyuma intwaro zikakivugana n'abajejwe indero muri komine no mu ntara, hanyuma natwe bakabitungikira uburyo bubonetse tukabikorera. Kwama turiko turubaka ibirasi bitandukanye ku mashuri atandukanye, ariko iyo babidushikirije turaheza tukabikorera. Nivyo bituronka uburyo bwo kubaka amashuri ahakenewe hose, ariko iyo twarose iyo raporo imeze neza iciye mu nzira zizwi turaheza tukabikorera. Mu kwezi kwa mbere igihe twagendera intara nk'uko nyene hariho abavuze ngo amashuri yaragurutse, duca tubabwira tuti nimuce mugira raporo mu ntara mu bitungikira. Kuva mu kwa mbere gushika muri uku kwa gatanu tumaze kuronka raporo z'intara 3 gusa, kandi ndazi yuko hariho ahizo zagurutse mugabo bataduhaye raporo. Murumva rero ntimuze muri doga gusa, ariko muze muratanga raporo kandi muzicishe aho zibwirizwa guca kugira ngo natwe turonke ivyo dushobora gukorera. Niduca tubitorera umuti ubwo nyene, ariko no musi canke ejo tuba turiko turawiga turaheza tukabitorera umuti. Umwimbu uvuye mu burimyi n'ubworozi ni kimwe mu bisahiriza mu gufungurira abanyeshuri bo mu ndaro ku ishure ry'akarorero rya Makamba ryo mu ntara ya Makamba. Umuyobozi w'iryo shure André Nininahazwe akamenyesha ko bashobora kwimbura itoni 2 z'ibigori n'itoni 2 z'ibiharage. André Nininahazwe akavuga ko uwo mwimbu ubasahiriza na cane iyo ibiciro vyabaye umurengera ku isoko. Mu bijanye no kuba kugwaruka hano kwishure, ubwa mbere turakenguruka naho tubona ibiciro ku masoko biguma biduga. Abana dufise turashobora kugaburira 3 ku munsi, mu gatondo baranywa icayi, saa sita bagafungura no mwijoro bagafungura. Hanyuma turashimira leta kuko mu bijanye n'uburyo baturonsa kugira ngo abana bashobore gufungura buza ku gihe, tugashobora gusuma bitagoranye. Hanyuma kandi n'interano abana batanga yongereza bijya vitamine nervale, navyo nyene biraheza bikadufasha. Nariye twakira abana bakiri bato, umwana bakeneye gukora kandi akongera agafungura. Hanyuma mbere kuri ivyo turaheza tukarima ibigori, ibiharagi, imboga zitandukanye. Ivyo byose rero iyo hageze ko tuvyimbura biraheza bigasahiriza bya bindi leta iduha, bigatuma abana bashobora kubaho neza kandi bagashobora gufungura neza. Kubijanye n'ibigori ntihazobura itoni 2 zizoronka. Kubijanye n'ibiharagi ubu twarabirimye ntibirera, muga navyo nyene turizigiye nitwaronka bike ko dushobora kuzoronka izo toni 2 nyene z'ibiharagi. Hambavu yo kurima turafise inka tworoye, ingurube tworoye, navyo nyene rero biradufasha. Amase duca tuyakura kwishure nyene. Hama kandi ushikanaje butujejwe bwaradufashije, buradutegurira utuzu twasugumwe kw'ikibano, bituma rero dushobora tabira. Baranadutunganirije umuyaga nkuba nyene uvuye ku mwanda, haba umwanda mukuru canke umwanda mutoyi urafisa n'ingene ukoreshwa kugira ngo ufashe mu gutanga ivyo bijanye n'umwavu canke naho kuduha uwo muyaga nkuba uvuye uwo mwanda, ico bita biogaz. Ibijanye n'imirima usanga tudafise uburyo bukwiye bwo gushobora kurima hose. Dufise ikigo gipima hegitari 21 n'ibice 6. Turonse n'abadufasha kugira ngo hose hashobora kurimwa, byoheza bikagenda neza. No mu bworozi nyene turiko turaraba, nko turafise inka zishika kuri 6, mugabo turonse ubwoko bwa kijambere bwiza burashobora kugira ico bufashije, hanyuma tukaronka umwimbu ukwiye.
uyu munsi tumenye ko ubu tugiye gukora turaba iyo tuja mu 2040 no mu 2060, ariko kugira ngo bishoboke bisaba guhindura ingendo. None twese hamwe turiko dukora iki ngo dufate urugendo tudahiga imanga canke ngo tuzimagirike? Vyose mu gukora kandi dukora ivyunguka kugira uko bukeye uko bwije tuze turabona intambwe twateye. Ishirahamwe gishinze kugwanya rudandaza rw'abantu ONLST Uwe ton frère rirashima ko leta y'u Burundi yafashe mu minwe y'ikibazo c'abarundi baja kurondera akazi mu bihugu vy'Abarabu, aho umugwi wa mbere wafashe urugendo kuri uyu wa gatatu. Biri mu itangazo ry'iryo shirahamwe aho urirongoye Mbaruke Prime asaba abo bakozi kwerekana imico myiza, leta nayo akayisaba gukurikiranira hafi amashirahamwe yandi akora ibikorwa nk'ivyo kugira agateka k'abo bakozi ntigasubire guhungabana nk'uko vyigeze. Ishirahamwe gishinze kugwanya urudandazo rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi. ONLST Uwe ton frère ryagomba rifata akanya keza kugira ngo rishimire vyimva mutima leta y'u Burundi yonyene yagira afata iki kibazo mu minwe kandi zirafata ingingo zibereye gushika naho tugeze uno munsi aho dufise by'ukuri navuga nti urutonde rw'amategeko leta yashizeho rujejwe kugorora ico gisata no kugitunganya neza hisunzwe amategeko. Byo kandi bikaba twamaze kubibona ko umwimbo w'ico gikorwa utanguye kwibonekeza mu kuba yatanguye kurungika bamwe muri abo bakenyezi n'abigeme bamaze kuvyitegura neza bakaba baraye buri indege. Rero kubw'ivyo tugomba dusabe ibi bikurikira bamwe n'abandi. Ubwa mbere ico ishirahamwe ryacu ONLST Uwe ton frère risaba abakenyezi n'abigeme babanjirije abandi kuja gukorera ubwa mbere mu gihugu ca Arabia Saudite, ubwa mbere yuko bokwerekana vy'ukuri bashitse mu ico gihugu inyifato ibereye iranga vy'ukuri umukozi mwiza kandi yerekana n'imico myiza y'u Burundi, gutyo bize bikunde ko abakozi bagiyeyo bizegwa cane n'abo bagiye gukorera no kuvuga barabo bagiye kubaha ku kazi, bize bitume mbere bifasha n'abazobakurikira kubabera akarorero keza, bize bitume mbere basaba n'abandi kugira ngo abo bakenyezi n'abigeme bagiye kurema ico gihugu ntibaze basubire kugira ingorane na zimwe nk'izo twabonye muri kahise. Kuri leta y'u Burundi nayo tuyisaba ko iyo bandanye ikurikiranira hafi ibikorwa by'amashirahamwe ibi bigo bijeje kuzohora bicishwa n'ibindi bizovuka mu nyuma bizorungika abo bakozi muri ivyo bihugu by'Abarabu kugira ngo vy'ukuri bizoca bituma barundi bazobagiye kurera muri ivyo bihugu agateka kabo kubahirizwa kugira ngo ivyabaye muri kahise ntibize bisubire kwibonekeza. Turangirize amakuru twabateguriye kuri no nkuru ivugwa mu gisata c'inkino. Imyiteguro y'amahiganwa mu rukino netball azobera aha i Bujumbura ku magenekezo ya 2021 z'uku kwezi kwa Rusama ngo iriko igenda neza naho utunenge tutabuze. Ivyo bishikirizwa n'urongoye ubwo rukino mu Burundi Diomede Bizimana akavuga ko muri ayo mahiganwa hura intara 9 kuri 11 zirimwo ugo rukino. Akavuga ko ugo rukino rutarahurumbirwa cyane mu Burundi ugereranije n'ahandi. Diomede Bizimana yari kuri mikro ya mugenzi wacu Juvenal Barenga. Imyiteguro y'ihiganwa yaryo twita championnat national turayigenze kuko hageze inkino zizoba tariki 21 naho ni ku munsi wa gatandatu no kuwa Mungu muri yindwi nyene turimo. Intambamye ntizibura mugabo turiko turabitegura nyene nkuko twama yego kandi biriko bigenda neza. Ayo mahiganwa azobera aha i Bujumbura hajya mu kinanira ya gatatu hariho ikibuga munsi ya Iskam umeze nk'ugenda mu Kanyosha ushitse ahantu bita kuri kioske Sangwe ucuduga gatoya. Hazoba hari imigwi ngahe mwotubwira muri make? Nukuvuga turafise intara Bujumbura Mairie, hanyuma turafise na Rumonge, Cankuzo, turafise Cibitoke, turafise Mwaro, turafise Ruyigi, Muyinga, turafise na Gitega na Ngozi. Bivuga ko abazokwitaba izi nkino bari nka 11 baza bose. Twiteze rero imigwi 9 ama province 9. Aho rero imigwi izotana mu mitwe ingana n'ama club 16. Urukino rushasha rumaze igihe gito, hariho n'abantu benshi bataruzi. Kama twotera nuko twotumirira abantu bagaheze bakaza bakawurorera bagashigikira abariko barawukina. Abo bawukina nabo n'abantu bari mu mice gutatu, hariho abigeme bakiri bato, hariho n'abamama, hariho n'imiyabaga y'abahungu. Yabo rero nibo bazoba bariko baratana mu mitwe muga bamwe bose mu migwi yabo. Biga muravye mubona umukino mushasha uhurumbirwa cyane hano mu Burundi. Hano mu Burundi nturahurumbirwa cyane kuko umenga ntibarawumenya neza
neza, nico gituma tugomba yuko namwebwe mutera kama mukawumenyesha ku maradiyo ko hari uwo mukino no mu binyamakuru mukawushiramwo. Kwisaha zibiri zibura iminota 15 ni kuri iyo nkuru duce turangiriza ko ano makuru twabategure kubashikiriza, ariko imbere yuko ndabasezera ndabibutse zino ngingo nkuru zari ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifatikanije n'abakristo bo mw'isengero yitiriwe Mutima Mweranda y'abajesuite kuri uyu wa kane ikiriri mu nkuka ya misa yo guhimbaza umunsi waho Yezu Kristo yurira amwijuru. Nayo ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buramenyesha ko bwatoye ubundi bwoko bw'ubusuma, aho usanga hari abakozi bahembegwa kuri konte zirenga imwe. Ni nyuma yaho ubwo bushikiranganje inyuma yaho busanze hari abakozi bashika canke barenga batanu baronka umushahara uciye kuri konte imwe, ugaca bufata ingingo yo guhagarika imishahara yabo bakozi mu kwezi kwa Ndamukiza. Mu gisata c'indero mwumvise ko umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana asaba abajejwe igisata c'indero kuza baratanga ivyegeranyo vy'amasomero yabomotse canke yagurutse kugira uburyo bubonetse ubushikiranganje buterere mu kuyasanura. Ndabashimire mwebwe mwese rero mwayateze yompe ano makuru, nkashimira kandi Gerard Ntakarutimana yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Gordien gato nariko ndayabashikiriza, nkaba ndabifurije kugira ijoro ryiza mwese. Mafia aka high